Ascension ni umunsi mukuru wiyurira mu ijuru rya Yezu Kristu kubemera. Kuri uyo munsi mukuru, inyuma y'inkuka ya misa yahimbaje ku iseminari ntoyi yo mu Kanyosha, twegereye bamwe mu bakirisu bari basohotse iyo nkuka ya misa kugira ngo batubwire ingene ku bwabo bakira umunsi mukuru wa Ascension. Ni umunsi twibukaho Yezu Kristu nk'Imana yaje mu bantu ngo abakarorero kazima, yasubira mu ijuru, agasubira mu ijuru aheje gutsinda urupfu, agasubira mu ijuru yatanze akarorero keza k'urukundo, ko kwihangana, ko kubabarira mu bantu, ku buryo abari bazi yuko aje ku mwanya w'isi yahavuye aba umwami turetse w'isi n'umwami w'imitima. Umunsi wa Ascension n'umunsi utwibutsa intango ya Eklezia. Kera Imana yaremye abantu irabakunda cyane, hanyuma ikabarungikira abazimurura bagumye bazimira gushikaho yishikira nka jambo wenyene akaba karorero k'urukundo n'imbabazi, ariko aruhira nawe ko atari bake batamwumva. Agiye rero ntiyadusize twenyene, yadusigaranye umutima mweranda. Ascension ni kuvuga ni dufate nka ascenseur kuduga, hanyuma acaraduga mu ijuru, kudutegurira ikibanza yicara uburyo bwa se. Ko kurira mu ijuru rero kutwereka ko natwe two kwitegura mu Kristo wese hariho izina ryiwe ryanditse mu ijuru. Rero ico kibanza Imana yo yaramuteguriye azokwicaramwo, twogerageza natwe tukitegurira ico kibanza ciza. Uyu munsi utwibutsa twebwe nk'abakristo yuko uwo Yezu naho yaduze mu ijuru atadusize twenyene, kandi yari mu ijuru akitubona, akituri hafi nubwo atakiri hano ku isi. Inyuma yabo bakirisu bariko baratubwira ingene bobo bakira umunsi mukuru wa Ascension, twaciye twegera Padiri Dieudonné Niyibizi kugira ngo atubwire, aduhe insiguro neza na neza y'umunsi mukuru wa Ascension. Iryo jambo ribivuga usigura ko Yezu yuriye mu ijuru. Eklezia abakristo guhimbaza yurira mu ijuru rya Yezu Kristu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, aho yari kumwe n'abatumwa biwe mbere ariko arabigisha, hanyuma baza babona araduze arurira mu ijuru, n'abamarayika benshi rero baraza baraheza barayaga, n'abatumwa barabashikiza n'ijambo. Umunsi mukuru wa Ascension uza kutwibutsa yuko Yezu Kristu wa wundi yapfuye akazuka yahavuye yurira mu ijuru. Ni imwe mu ngingo nkuru ziranga ukwemera kw'abakristo. Yezu Kristu rero yarabayeho ku isi kandi yarapfuye kuri Ponsiyo Pilato, igihe hatwara Ponsiyo Pilato, araheza arahambwa, kandi yarazutse mbere biwe baranamubonye, aramara iminsi 40 abiyereka. Iyo minsi 40 araheza icese yurira mu ijuru. Icambere twofata nuko kuriya mu ijuru kwa Yezu Kristu bisigura yuko twebwe abamwemera yadusize ku kivi, yaraducukije ati nahora ndabagaburira indya zoroshe, ubu rero genda namwe ku butumwa, mbere mugiye kuronka ubukomezi umutima mwene nazobazanira, muheze rero mugende kumbera ivyabona hose kugeza yisigarukira. C'est le temps de la responsabilité, ni igihe cyo kwemera, atari igihe cyo kwibonera hamwe zavuga ngo hahiriwe abazemera batarinze kubona. Ni igihe Eklezia irangwa no kwemera mbere gusumba igihe Yezu yaragihari, kuko abakristo baramwemera batamubona, bakamurindira batamubonye, tukizigira ko ijambo yatubwiye ari ryo, kuko yaruriye mu ijuru ati genda ndabahaye ubutumwa, ivyo datambwe gusa nari babwiye namwe ugende mu bibandana. Umunsi mukuru wa Ascension ni umunsi mukuru usigura iyurira rya Yezu Kristu mu ijuru. Uyu munsi mukuru ukaba uhimbazwa iminsi 40 inyuma y'umunsi mukuru wa Pasika, uwo nawo uhimbazwa ukaba usigura izuka rya Yezu Kristu. Murakoze.